ntugata umwanya uvuga abandi tumwanya wikosora wewe ubwawe uvuga uti mbe burya je mari iki abandi basi nibijya byatanguye hamwe umukobwa gifise 18 ans 20 ans 22 yakabaye ari kwishuri yakabaye kwishuri kibosi kiramoza gifitiye amahera yacu za muyinga za hehe bari bamaze kugira inzahabu bayiguyeko ndabiraba ndavuga nti reka ndirimba indirimbo yo wakebura kazoza keza ni kari mwibarabara kazoza keza ni kari mu kuyerera taraba ntibirafata neza sibono bambariye kazoza keza ni kari muri GCM kazoza keza ni kari muri telefone kazoza keza kari mwikaye nyene ivyo arabishizemo yego burya abantu bace banyandikira cyarambwira bati wewe twumvise abantu bariko baravuga ko ugira usohora indirimbo ibuza abantu gukoresha telefone kandi burya bari bamaze kwa registra bimaze kuba biri hari muri studio kukuramwo refre ari umuntu ngo yageze igoma ngo aramubwira ngo yakawa bivuga ngo hano nawe aca yumva yakawa hari ikawa na yakawa yari murimyi yararimye ikawa muhira bahangwa nawe nyene ngo ni ikawa barayihungana baragenda Bugande gupagasa kubera iki kubera ko amahera kuva kera yamye asumbana mu bihugu iyo abi Dubai bafise ifaranga ringana n'ijyu Burundi ntawe ubajayo kazi ke ninka kazi abakora ububoyi nga agakubura ibarabara bakamuhema ariko avuga ati ninaje i Dubai ngibansaba amashuri bakubura ibarabara ariko akibagira ko baba bayamusavye amashuri kuko bavugana mu ruhe rurimi ajana ikirundi amashuri ntahera ntaheranwa ni nkitiro utarisinziriye uyu munsi ejo utarisinziriye riribika hari igihe rigaruka rikazana riri muri koma noneho rikagushira muri koma uzi ngo warishoboye ukacuja muri koma ukarisinzira rikagaruka n'icuri nuko je nari umuririmbyi ndi hanze ariko nkumva mwige muhimbawe uhimbaye unezere uze ndakuyagire nkumva ko karirimbo kararyoshe bana biwacu bana yo nta cica nkiru nkumva ndakumbuye iwacu. Bonjour, bon après-midi, bonsoir, j'espère qu'on meze neza abakunzi b'ikiganiro Rita Nella abakunzi bayagateke vy'umwihariko nukuri turabakunda cyane uburyo mudushigikira uburyo mudukurikirana turabona yuko mudukunda akaba ari rya mbere uje kuri Yagateke gira sabone kugira ngo uzorubine ubona ibikorwa byacu n'ibikorwa bya Yagateke uno munsi ndije nyene Rita aragwaye ego murabizi amagara ntasezerana ngigwa ko mbwira n'abandi bantu mugwaye mwihangane cyane Imana iborohereze uno munsi rero fisi mutumira dasanzwe nibaze ko tuza kumwumva ko byinshi benshi muri mwebwe muramuzi abatamuzi namwe niko kanya ko gufata intebe mwicare mwegere mwumvirize ubutumwa bwiza mwumvirize impanuro nziza umuvyeyi agira duhereze karibu cyane urakoze cyane agenda ryohewe kuba nsubiye kugaruka kuri Yaga ni televiziyo nkunda baganira neza kandi ari abakozi bakirebutse kuko cyane je ndakunda abantu bakirebutse kuko ndababonamwo kubaka igihugu. Okay Gaposho jewe ndakuzi ariko hariyo nk'umuntu akubonye ijya mbere canke asanzwe kubona muri filme mugabo atazi Gaposho ninde turashaka widondore kuri Yagateke ivy'umwihariko mu kiganiro Rita Nella. Je muri Yagateke ndisanze kuko ari wewe Nera turazinanye cyane papa wanje turakinana mu mafilime uri umwana wanje kandi si rimwe si kabiri na ya filime mwari kumwe na ba Ginela naho nyene ari papa wawe n'izindi nawe wanditse kuri Manera
nari papa wawe. Rita nawe ni nk'umwana nareze ndamuzi. Yarabimbariye gaposha. Mbega namubwiye Rita ndase umutumire ngo umutumire n'indeganira ntigaposha. Ngo ujye ni papa wanje. Rero ndababaye kuba tutakoranye vraiment. Nta na kimwe tuzorondera wundi munsi twongere aba hari ibiryohe gusumba. Ariko n'uyu munsi biraryoha. Mama Rita rero yakuze ari mu ngorane. Ariko Imana niyo nkuru yarabivuyemo kuko twahuriye muri orphelinat. Nari umwankadreur w'abana bose bankunda kubera ukuntu nabankadra neza. Hama tuca duhura no mu buzima busanzwe mbandanya mubera umuvyeyi. Hama rero jewe nitwa Gapusho nkuko wabivuze. Gapusho Ismail nkaba ndi umuislamu. Ku bayisilamu salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bivuga yuko mugire imigisha, ndabifurije imigisha y'Imana kuri mwese n'imiryango yanyu. Hama rero muri iki kiganiro uravuze uti abatanzi. Bon, ivyo dukora bituma abantu batumenya. Abatanzi bo bari bake, abo nyene bataza ku matelefone badafise ama screen baturaba ko kuko nka televiziyo Burundi barambona ku matelefone aya barambona ma TikTok ama Facebook ku ma Facebook ku ma YouTube hose barambona. Noneho no ku ma terrain kuri terrain ndagenda ruguru hakina ama théâtre ndi kumwe n'amashira hamwe hatubiyage abijejwe yabikora hatubiyage ruguru hose ndahaca. Iyo ndababajije basanga banzi batari bazi isura ariko banzi cyane mu ruririmbo kazoza keza ntikari mwibarabara bumvise ku maradiyo. Aho rero turaza ko hatera. Urumva rero abandi umurundi mvuka Igitega. Papa wanje avuka Igitega ahantu bita mu Masenga hakurya ya Nyabugogo. Muhora mwumva mu ndirimbo za kera hafi yo kumushasha. Yitwa Barusasiyeko François kuko ntakiriho. Hama na mama nawe avuka mu Kirundo hano ibusoni. Papa ni yitwa Barusasiyeko François. Kubera iki bamwise Barusasiyeko ntiwigeze umubaza? Byose Barusasiyeko ni izina rishobora gufata byose. Barusasiyeko urukundo, Barusasiyeko urwanko. Iri rivugwa mu bintu. Gusa ico maze kumenya nuko Barusasiyeko ari izina special ku Barundi. Abanyarwanda naho tuza kuvuga cyo kimwe canke twumvikana muri byose nta muntu yitwa Barusasiyeko aba mu Rwanda. Muri Kongo abanyamurenge naho bavuga ikirundi canke bakavuga ikinyarwanda nta Barusasiyeko aba mu Banyamurenge. No kuvuga ni izina rimwe rishobora kuza riheserukira Abarundi cyane. Ariko nkakuriya kuvuga ngo Havyarimana urashobora kumusanga i Burundi kamusanga hariya ngenda kumana urashobora kumusanga. Mama rero avuka mu Kirundo ibusoni akaba yaritwa ko nawe yarapfuye. Yapfuye afise imyaka 82 mama. We yaramvye. Papa yapfuye afise 65. Mu Kirundi busoni niho mama yavuka yitwa Ngendakumana Monica. Yego. Abantu rero kenshi bakunda kuvuga ngo ngusa n'abakongomani cyane nagira ndakivuga ngo wogira ngo uri umukongomani. Ntacyo bintwaye gusa n'abakongomani parce que nous sommes des Africains, les Africains se ressemblent. Niyo bavuga ko usa n'umusenegalaise ntacyo, nous sommes des Africains. Gusa kwisi umuntu aragira intuze aho ngusubiye inyuma inkuru igarutswe ko ngo nihiryoha. Nkiri muri orphelinat haraza abazungu bavuye Buraya bita aba benevolent baje iyo mbivuze ngira ama sentiment baje kuraba ingene twankadra abana bagira ivyo batwigisha. Uwo mukobwa rero yarigeze kumbwira ati je ndatangaye cyane ati kandi hamaze amezi 3 turi kumwe niga ko ntihenze. Ati witwa Ismail. Muri France iwacu hariho umugabo yitwa Ismail ariko w'umuzungu yabaye umuyisilamu mu nyuma. Uwo kugira inzobe mucamusa donc mutandukane kuba umwasiruko bagwera undi
numva rero bya bindi nahora niyumvira ko bavuze ngo usanura kanaka usana naka hari n'igihe nambara ikepi ivyanwa nkabireka neza nkabisokoza bati ca urafise ishusho rya Koffi Olomide Ego. turabirabura twese we bavuze ngo usa n'aba Ethiopia cyangwa usa no mu Somalia nous sommes des Africains se ressembler n'est pas une chose ya hatari nibisanzwe kuko abantu bava kuri Adam na Eve. Okay. Okay, twaganiriye vyinshi rero reka twinjire mu kiganiro cacu nyezina tumusabe Gaposho aduhe akapela y'indirimbo yiwe Kazoza Keza kugira ngo tuvyinjiremo neza. Karibu. Mbe burya waruzi ko ngikora amakaraoke? Ndabizi warigeze no kuntumira umunsi. Ndacakora amakaraoke. Mbe uhajye uzikorera he? Ubu kuwa kane nkorera muri 5/5 kuva saa mu bwiza kujya kane muri 5/5 kuva saa 1:30 kugera saa 5. Samedi dimanche mu Rubirizi ahantu bita kuri day to day. Kuva saa 12:30 kugera saa 5. Abantu muba mu Rubirizi mugende aho hantu baramaze kubimenya. Yego n'abantu mukunda. Noberega nabo mu gisagara baraza bakansanga. 5 mugaburo nk'abakongomani benshi barahakunda. N'abarundi baraza kuko ubu barahagize neza ni hashasha. Hameze neza. Ni hashasha ni VIP. Okay. Indani ni VIP kabisa. Naduha kapera rero Kazoza Keza. Indirimbo nziza cyane nakuze ndayumva Gaposho no akera cyane. No kuri day to day rero abantu bo mu gisagara muze muraza samedi dimanche. Abari heza gose ni heza. Hubatse neza. Amamoto aragenda kugera saa 5. Akabashikana kumutakura. Saa 5 moto nibo bafata. Ya. Ziragenda kabisa. Okay. Erega hariya haragoye déplacement nico gituma nibaza ko hari ariko bafise uruhusha barasaba uruhusha bakora mu ijoro bakora ku murango baba bafise musha amataxi arahari bus ziba zikigenda zigeza saa 4. Yego karibu rero uduhe akapera bizogenda gute musore wibaza kw'abavyeyi baguhaye byose bagurisha itongo bagurisha gahene ariko urayoberwa kubera marigara. Kazoza keza ntikari mwibarabara, kazoza keza ntikari mu kuyerera, kazoza keza kari muri yo kaye nyene. Musore nkumi nkundira ndagukebure. Urumva rero ko nkundira ndagukebure niko je nari. Niwakumva neza. Sinakumva neza. Je navuga urabona ngo nkundira ndagukebure. Navuga ngo tora ikibazo. Niko ndabivuga. Musore nkumi tora ikibazo. Iyo ndirimbo rero kwishuri muri primaire twarayihiganira Gaposho. Wasanga umwana wa mbere arayiririmbye, uwa kabiri arayiririmbye. Hariho uwambwiye ati warakoze. Kubera yuko narayiririmba mwarimu agaca mpa 5/5 kuko irimo inyigisho atabandi wasanga baririmba za kiradodo rabati bapi abiri kuri 5 urumva je rero iyo ndirimbo narayikunda mugabo sinari ndayizi Gaposho sinari urazi ko nagiye kumenya vuba ko ari wayiririmbye nayimenye kubera ta clip yayo ahubwo umuntu yabonye turi kwa nzorondera bamfata mu mugongo ndayigirire clip kandi ndayiremix abagira neza mu mushigikire Gaposho iyo ndirimbo ayigire mu muhe amafaranga iyo ndirimbo ayikorere video nziza kuko iyo ndirimbo vraiment bari bakwiriye ngo kuyivuza ku mashuri menshi kuko ni nziza cyane irimo amajambo barayivuza kandi barayikoresha gose barayikoresha cyane nkaca nibaza mbega inspiration yavuye hehe yo kugira ngo wiyumvire ko wotegura iyo ndirimbo kuko très bien amajambo arimwo nibaza ko atari kintu wiyadukiye ufise impamvu jewe gira ndagutwenze kabisa burya kazoza keza ntikari mu kuyerera kari mu mipango kari mu kwipanga muri travail wakoze hari ukabiri icuya mwarimu akakwereka ukemera akakusubirisha mukemera jewe muri 2005 niho CNDD yari cipanga neza bakiva mu ishamba FNL bakiri mu makando de concentration hama rero leta
imaze kwipanga neza icivuga iti abakobwa nibige cyane, abahungu bige, abavyeyi nibavyara bavyare ku buntu, abana bige ku buntu, mu mashuri abana baje kwiga ku buntu. Je rero muri 2004 nari natanguje amakaraoke hariya ku mazi kuri plage, nkabona abakobwa ingene babazana, hari amatelefone bita ama GSM, ni telefone binini byari bifite antenne gutya, umengo ni Motorola, umengo ni za radio zo guhamagaraniramo z'abasoda, nibijya byatanguye. Hamwe umukobwa kifise 18 ans 20 ans 22 yakabaye ari kwishuri, yakabaye kwishuri kibosi, gifitiye amahera yacu, za Muyinga za hehe bari bamaze kugira inzahabu bayiguyeko. Ndabiraba ndavuga nti reka ndirimba indirimbo yo wakebura. Kazoza keza ni kari mwibarabara, kazoza keza ni kari mu kuyerera. Taraba ntibirafata neza, sibono bambariye. Kazoza keza ni kari muri GSM, kazoza keza ni kari muri telefone, kazoza keza kari mwikaye nyene. Ibyo arabishizemo. Yego. Burya abantu bace banyandikira baramubwira bati wewe twumvise abantu bariko baravuga ko ugira usohora indirimbo ibuza abantu gukoresha telefone, ariko ntibamenye ko ari kurakebura bari ko bataba babizi gasha. Yego. Urumva abagabo ngo barara kubiri bakarota kumwe sinzi hasi. Vuga ntihoneje ngira ngoya ngo we ngo hari Leo niyo yari hari Telecel, Telecel umengo kazo na Mobe yagirize 77 na 79. Kazoza keza ni kari muri telefone, kazoza keza ni kari muri GSM. Batoya hindura turakuzi ko uzi guhindura amajambo, hindura ntubabuze iyo telefone zikizane bareke bihoza amatelefone tuzomenya ingene tubabwira. Kazoza keza ni kari mu kuyerera, kazoza keza ni kari mwibarabara, kazoza keza kari muri yo kaye. Waciye ubikuramo za telefone? Canda bikuramo. Kandi burya bari bamaze kwa registra bimaze kuba biri hari muri studio. Kukuramwo refre. Yego. Ico gihe none ntumva ko ntuzi ko hagumyemo ngo abandi baraba mu makaye yabo bibutse ivyo bize bitegura kubazwa, ariko wewe wironderera adresse z'abagenzi benshi mugendana, adresse yazirondera ibat none nkahajya wirondera adresse z'abagenzi muri telefone. Nico cyonyine cyagumyemo kuko kiri un peu evasif. Nshaka kumenya igihe usohora iyo ndirimbo, mbega ntibigeze bakurondera abantu bari hejuru kugira ngo bagushimire kuko wariko urafasha ugwaruka bwinshi, wariko uratera intege abantu benshi? Oya bon, ico sinokunda na leta ko itandondeye. Nije nayisohoye mu gihe bari bize. Yego. Iyo ndirimbo nayisohoye hari gucanga ingabo, hari kugorora ibintu n'ibindi. Burya leta byo nyisohora ubu baraba byabizi neza Mutama Neva nyakubahwa yari kuvuga ati ni nshasha canke Superbat. Urabona ko nakiri kubavuga nukuri iyo ndirimbo yari kurengana ati uko ubona ko nakiri kubamuha imodoka kubera ko ni chance ziwe asohoye ikintu abantu bari amaso babona amatwi bayumvisha neza. Ariko kijya gihe wamengo si ico kintu cyo kuraba ama musicien si cyo kiraza imbere, babanze baduha umutekano, tubanze dusubize hamwe, reconciliation, gusubiza izasambutse, gusanura ivyasambutse, tusa hari ibintu vya sida, kuraba ingene ama prudence, hari ishiramwe yitwa nde cyagira ibintu vya prudence. Urumva hari bituntu twishi leta iri kwiraraba ati ibintu bije ku murongo. Nico gituma rero mvuga nzoyikubita remix censhwana nabari bavuga ngo gasige kari Dubai
mbikubitemwo navyo Okay. Hariho ndabereka ukuntu kaji Dubai katiye mu ikaye kuko ugeze Dubai bagasanga how are you nta na kimwe nta na kimwe hariho umuntu ngo yageze Igoma ngo aramubwira ngo yakawa bivuga ngo hano nawe aca yumva yakawa hari ikawa na yakawa yari murimyi yararimye ikawa muhira wahangwa nawe nyene ngo ni ikawa barayihungana ko yakawa nibayihunga yaramubwiye ati yakawa urumva rero n'abandi barashobora kukubwira ati good morning how are you how do you feel come on we have to talk something kava mu ikaye kaji Dubai niyo remix ngira ngira hariho abantu benshi rero Gaposho muri no minsi urana yuko nyene icobera umukuru w'igihugu yavuze ati mwige mugabo mutariko muhanga amaso muri leta donc yashatse kuvuga ati twige dufise ibindi bintu tuzosha dukora imirimo y'amaboko yacu hariho rero abantu baca bisuga kuri indirimbo yawe bakavuga ngo Gaposho yaratubeshe urana yuko muri rya myaka wasoheyemo indirimbo Gaposho umunyeshuri yaheze ishuri akazi n'imiburiburi ya Caronga urumva yapfa gusa guheza akaza kabara karonse noneho ntaguciriyemo n'abasirikare bavuye mu ishamba bashobora kuba baragiyeyo bamashuri barayaciriye hagati baca bagaruka bakiga ya ndirimbo nayo yarabasubijire yabibutsa na leta irabibutsa barasubira bariga ubu n'abantu bakomeye urumva rero no munsi hari abana baja Dubai baja mu bihugu bigiye bitandukanye gupagasa bavuga ati abandi bakaja muri Oman bavuga ati twige dufise amashuri iga ndirimbo Gaposho yaraduhemukiye cyane mbega Gaposho ndigiki bavuga kuri ubwo gwaruka ubwidoga ruvuga ati ewana vraiment iga ndirimbo hagwira kwiri no kuvaho bon hariho benshi bayidogera naje barabimbwira duhuye abashoboye kumenya barabimbwira ariko icyiza nkuramwe nuko babivuga batwenga ntibabivuga umutsi uranze hama rero twebwe twiyiga harabize bake abize bari bake ibibanza byo gukora ari byinshi no kuvuga twatanguranwa kwiga kugira duce turonka akazi ubuzi ariko ubusanzwe ni buraya no mu bindi bihugu tuvuga ngo vyateye imbere umuntu niyiga kugira bamuha akazi kuko n'ubu baraciga ariko iyo bahejeje amashuri ntibabaha akazi direct oya iyo bahejeje amashuri aba yararonse ubwenge bwo gutanguza company ziwe nico gituma habwiye habaho nibi bintu bavuga ngo bihangano mva bwenge no kugira ngo uproduce wewe nimba udafise guhanga ubwenge ucuba umujournaliste wabaye umujournaliste parce que wize kubera ufise licence ukampa akazi ko kumbaza ngaha ukandihira uyo munsi ukacamwe uravyumva ivyo nakazi ni company uriya mu boss agukoresha muri ya gateke yarize ariko ntibamuhaye akazi yaciye ashinga company yiwe yo kudukoresha abafise ibihangano mvabwe namwebwe mugashikira kandi urabona ko ntugwaruka abajournaliste benshi ntugwaruka felicitation nimwicaye muhira ivyo ni vyiza kandi natwe harabo dufasha bien sûr harabo twahaye akazi bien sûr kuko turigishanya hama rero bavuga batakazoza keza ntikari mwikaye kuko duteba mwikaye ariko hariya twagize barigeze kubibabwira wewe uvuye muri primaire ubu gifungura iwanyu kwa so na nyoko c'est bien iyo bafise uri umfuvye naho ubu ufise ahantu rerewe okay ugaheza primaire ukaja muri secondaire uvuye muri secondaire ukaja muri université wategeza kwiga université ufise akantu ukora ku ruhande direct nturindire ngo nzoheza université oya umwana aza kuvayo aheza secondaire ariko ararondera gatahe ko gukora yiga université yiga canka akora akazi ukora canka akora kandi nimba afise impano ya musique akakora musique nimba afise impano yo gufotora agafotora kiga gufotora ari utuntu abambikanye kugira ngo azoheze yungikanye iyo vyanse niho cavuga ati ngiye hanze none yibaza ko kuja hanze bitanguye ubu no ni vya kera bahoze bagenda ibugande baragenda ibugande gupagasa kubera iki kubera ko amahera
kuva kera yamye asumbana mu bihugu. Iyo abi Dubai bafise ifaranga ringana n'igihugu Burundi ntawe bajayo. Kazi ke ni nk'akazi. Abakora ububoyi ngaha agakubura ibarabara bakamuhema. Ariko avuga ati ninaje i Dubai ntibansaba amashuri bakubura ibarabara. Ariko akibagira ko baba bayamusabye amashuri kuko bavugana mu ruhe rurimi. Ajana ikirundi. Hariyo abifashisha amatelefone. Gute? Hariho ama application ubu ahari. Ni nkuko n'umuzungu arashobora gukunda umukobwa atazi ururimi mugabo akavuga ati jewe ntangorane turakoresha telefone. Ariko uraza babiguyemo ico gihe kera. Ko hari abagwiza tunga twumva yuko basi ibintu mugabo atamashuri bafise. Mugabo gasanga guma yinjiza ibintu. Abafise abantu bari hariya baza kumufasha nk'abantu nk'aba komisionnaire. Okay, aba komisionnaire. Ni kuvuga uwo muntu aramuhemba akamuvuganira. Uwo muntu we yarize. Ego. Abubu ntibakirondera bajya abantu ahubwo baca bakoresha amatelefone hari ama application mbe basha yitwa gute izo application nimba zihari baca bakoresha AI ariko abo baja muri ze application nabo barize AI si umuntu atize yo yikoresha kuko AI ndayizi nanje arakubaza ibibazo ske uvuga uruhe rurimi tuvugana mu ruhe rurimi aho wiyumva neza ni hehe mukavugana uziki gusumba urumva nawe arakubaza ama connaissance wowe ufise connaissance zose ziva mu ishuri 1 plus 1 égale 2 sivyo dufatire ku muntu w'umukozi wo muhira okay umukozi wo muhira uramutuma ku isoko ukamuha amahera akira 20 uje gusuma atarize yosuma niyo suma c'est automatique hariho ntitukihendaneko hari yagiye mu isoko asanga y'abadamu arudandaza itomati arudandaza amashu yagiye kurangura kugira yunguke arakarikira ivyo yaguze akavuga ati ninatandika uku ndunguka nta shuri ririmo none umuhaye 5000 uguze ibintu bya bitatu akugarura ngahe 2000 kuko yize uyasubitse utize nawe yo musubiza bine yo musubiza bine kandi yaratwaye ivya bine navyo yoshobora urumva rero ababivuga ni ibintu byo guca iruhande bw'ukuri ariko kazoza keza kari Dubai gaciye mu ikaye kari muri France gaciye mu ibara ni kwa kundi Yesu yatubwiye ati nta muntu azoca mu ijuru atanciyeko yasaze kuvuga ati utanyumvirije ukansimba haupati mbinguni ariko ni wanyumviriza ukumva inzira ija mu ijuru yariyo uzogenda straight ntuzoyoba nawe rero uciye mu ishuri ukarundira passport yawe ugacomoka muri Allemagne très bien ugenda ni wavayo uze uri mu diaspora uraraba ba John Kay icyongereza bavuga igifaransa bavuga none baca bavuga ngo kazoza keza kari muri Hollande bagezeho batitse kari Dubai za Sweden gaposho urabona uko bimeze hariho abanyeshuri uno munsi bariko baramara amashuri yo mu ntango secondaire ugasanga umwana aho kubandanya kaminuza bariko barazita bamwe bakaja Dubai abandi bakagenda muri Congo abandi bakaja Oman abandi bakaja muri ivyo bindi bihugu kurondera ubuzima uno munsi kaminuza ntirikirigwa neza mu Burundi ku rugezo rw'iwanyu sivyo uno musi mu Burundi kaminuza bana ko barayita cyane mbega ni giki kagaposha ashobora kuvuga kugwaruka kuko turabizi ko kaminuza ni ishuri ritanga ubumenyi burenze ubundi umuntu abakeneye kwiga imanite hama kabandanya kugira ngo arushirizeho kunonosora ubumenyi bwiwe ariko uno munsi ugwaruka bariko barata ishuri cyane bagenda nikiye kintu gaposha ashobora guhanura ugwaruka rw'u Burundi guno munsi nera nteranye n'ugwaruka cyese ngiye kubabuza kugenda ahubwo nshatse ndakubwire yuko amashuri ntahera ntaheranwa ni nk'itiro utarisinziriye uyu munsi ejo utarisinziriye riribika hari igihe rigaruka rikazana riri muri koma noneho rikagushira muri koma uzi ngo warishoboye ukacuja muri koma ukarisinzira
rikagaruka n'ishuri nuko Yeah. nubona jewe ndaciga none iyayi ntijubu none sinagiye mu ishuri ryo kwiga ingene ikora ishuri ntirihera pour dire que uriya ayata akagenda kurondera ubuzima Yeah. nimba ari chance yiwe nuko bimeze Nabandanye. ariko nimba atari chance yiwe ariko ahonda umutwe kwibuye Yego. ariko avomerera ibuye ntirizomera kira muntu rero akorana na chance Yego. je naratanguye karaoke ziraba na Dogoyeyi na papa wa Dogoyeyi na bamakarene twahembwa 2,000 ku munsi tukaririmba kuva saa 9 kugera saa 5 y'ijoro kugira bayimenye iyo karaoke ivyo ari byo ubu karaoke babaha 100 ku munsi baririmba kuva saa 2 kugera saa 5 amasaha 3 unumva atari bo bariko barajya Bariko barajya igihe ku mwanya wacu naba rero bagenda discipline gusa Yego. ntiyagenda akavuga ati ni nk'umukobwa aci amashuri akaja ku mugabo Yego. iyo azi ubwenge ashika ku mugabo avyaye rimwe kabiri agaca mubwira ati vuga ndashaka gusubira mu ishuri meze sinobura ico ndagufasha kandi vyama vyabaye ndafise abakazana babiri vyarabaye barasubiye ku mashuri ndafise bashiki banje barongorewe umunsi umwe bagenda ku bagabo hama abo bagabo barabashuti bagenda narabarafiki hama bashima kubatwara barabatwara papa arababwira ati muzobasubize mu ishuri mubateshije amashuri bati okay basubiye ku ishuri umwe n'umuganga undi mu camanza Wow. amashuri ntatumwaye gusa ukaba ufise discipline kuko ndaza abantu bagiye Dubai bakagaruka areba amanyoro ngaha Hariyo n'abaje yagiye ku gikirori aronsa amahera agaruka gikirori agenda aronsa amahera agaruka gikirori n'abakobwa n'ibiki agenda uyu nta discipline ntiyarazi carondera n'amashuri yarayataye ntazo yasubiramwo umwanya uri kuragenda ariko arakura ari mu kirori ariko ugiye avuga ati jewe ndagize Imana ndi muri Holland ari mu bantu nzi bagiye muri Holland nuko wonza ari umukongomani yagiye muri Holland imyaka 4 yaraje kugura urupangu aragubaka neza ashiramwo etage asubira hariya numva ko afise igiharo Yego gikomeye. none wa wundi yagiye Dubai amaze imyaka 10 agenda agaruka wa wundi yagiye arakora mu gihugu atakintu arakora ta n'inzu kuko hari nabandi bigeze kumbaza nkuko ati none aba bagenda tubabuze kugenda no kandi agenda akagaruka yitwa mu diaspora Yego. Azanye amahera. Igihugu gifise aba diaspora benshi kiba gitunze kuri abo ba diaspora mu gihe kizi valeur yabo kibaha agaciro ko bazoza kubaka igihugu cyo gutara igihugu kiraryoha cyane. Je nari umuririmbyi ndi hanze ariko nkumva mwigeme muhimba uhimba yunezere uze ndakuyagire nkumva ko karirimbo kararyoshe bana biwacu bana yo nta cica nkiruko nkumva ndakumbuye iwacu nta muntu yibagira iwabo nagende ariko amazi arashuha yibagira ubumbeho.